Hello everyone, how are you? Welcome back. Let's see this nice lesson. It's about the most difficult words in English. Aya n'amajambo tugomba dusome neza mu Congereza twongere turabe n'insiguro z'aya majambo. Ijambo rya mbere uri kurariraba umenga wosoma ngo handkerchief. Handkerchief. Ariko mu Congereza siko tulisoma. Tusoma tuti handkerchief. 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 Nukuvuga iri jambo handkerchief risigura umushwar canke foulard. Ni gitambara dushobora gukoresha mu kwihungura intuguta iyo hari biyasho. Iyo hashushe cyane turashobora gukoresha handkerchief kugira ngo twihungure intuguta. Hama ijambo rigira kabiri uri kurariraba umenga wosoma ngo hymn. Ariko mu Congereza aha turisoma ngo hymn. Yeah, ushatse urudome me urashobora kuruvuga gato ariko ukavuga uti hymn mu Kirundi murumva ni ururirimbo ruhayagiza swate igihugu canke Imana, bivana n'ubwoko bw'indirimbo. Ni mu Gifaransa tuvuga ngo hymne. Turafise hymne nationale canke n'izindi hymne bivana. Ni hymne. Hanyuma iri jambo iri ni jambo ryo mu Gifaransa. Iyo rero turiko turarisoma mu Congereza kenshi turaryihenda ko ugasanga tugiye kugomba gusoma ngo ni Congereza. Ariko iri jambo uko risomwa nk'uko dusoma nyene mu Gifaransa. Tuvuga tuti entrepreneur. Ni kuvuga ntacyo duhindura ko ni nk'Igifaransa. Insiguro yaryo nayo ni entrepreneur, umuntu yikorera ibyiwe, businessman, umuntu yikorera ku giti ciwe. Mu yandi majambo no umuntu adakorera leta cyangwa adakorera undi muntu, ahubwo yikorera wenyene ibyiwe, niwe twita entrepreneur. Hanyuma iri jambo naryo iri rero riragoye cyane. Iyi ni pete yo mu gisirikare. Mu Gifaransa tuvuga tuti lieutenant. Ariko mu Congereza hari gihe ucusanga tugomba gusoma ngo lieutenant. Ariko sivyo. Mu Congereza rifise ukuntu risomwa kubiri. Abongereza mu kurisoma ni kuvuga British English barisoma bati lieutenant. Abo na Abongereza. Ariko Abanyamerika bo mu kurisoma bavuga ngo lieutenant. Barisoma uku lieutenant. Murabona aka kantu naka stress tubwita stress. Iyo kari ngaha mu gusoma uza kuduza ijwi ugashikiriye. Nkaha tuvuze ngo tugashize ngaha ku ntango tuca dusoma tuti lieutenant. Yaba kari ngaha ku ntango ngaha aka kantu mubona kari ngaha twari kuvuga tuti lieutenant. Ariko kubera ko kari ngaha hagati mu gusoma ha turabyorosha tukavuga ngo tugashikiriye tukaca tuduza ijwi lieutenant. Hama aha naho Abanyamerika bavuga ngo lieutenant ni lieutenant. Naho nyine urabona ko kari ngaha. Iyo kaba kari ngaha twari gusoma tuti lieutenant. Ariko sico tuvuga ngo lieutenant. Tuduze ijwi tugeze ngaha. Reka tubandanye kuri iri jambo naryo. Aha dusoma ngo elite. Ni elite. Mu Gifaransa tuvuga ngo elite. Rero hari gihe nk'ubu twokwihenda ati mu Congereza twize yuko tuyisoma ko ari I, ugacuvuga ngo elite. Birashika kubera ko ari I, ugacuvuga ati reka nze gusoma mvuge ngo elite sico ni elite. Ushobora gusoma ngo elite nyene elite cyangwa gusoma elite. Muri make urudome naho rumeze nka I, si I nyene nka I dusoma I nyene ukwiri. Iyo baba bashatse ko dusoma I nkuko I iri bari gukoresha iyo ngaha indani. Ariko ngaha dusoma ngo elite.
elite ni nka e. Hanyuma reka tuze kuri iri jambo naryo iri ngaha. Murabona iri jambo uko ryanditse ni r na h na y na t na h na m. Uriko uraraba umenga nta rudome na rumwe rurimwo ruvuga. Rero ijambo kenshi riragoye kugira ngo umuntu arisome neza. Sinzi ko nasiguye elite ni umuntu akiye ubwenge cyane ku rwego rwo hejuru. Les élites abantu batagereranywa no kuvuga baciye ubwenge gose nibo twita elite mu gifaransa. Hama rhythm hadusoma tuti rhythm 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 gisigura ngo rythme ni rythme. Rythme no mu Kirundi tuvuga ngo rythme niko nanje navyumvise. Rythme rythme rythme. Rero mu Cyongereza dusoma tuti rhythm rhythm the rhythm. Haraba abayisoma ngo nize ngo rhythm ngo rhythm ariko sico naho tuvuga tuti rhythm rhythm gisigura rythme. Tujya kuri iri jambo naryo rero. Iri jambo ni igifaransa ni igifaransa ariko mu kurisoma iyi teni tuza kuyisoma oya twikuramo ahubwo umenga nta nuko ihari. Haro iyo dusoma mu Cyongereza tuvuga tuti bouquet bouquet bouquet. Nukuvuga bisigura iki? Bisigura ko accent iri ngaha a iyo tushira ngaha ku ntango akakagisa mubona ngaha gafise insiguro ikomeye cyane. Iyo tugashira ngaha ku ntango turavuga ngo bouquet bouquet ariko kubera ko kari ngaha a tuvuga ngo bouquet bouquet. Bouquet ni bouquet, un bouquet de fleurs na mashugwe baba bashize hamwe ugasanga nyene nka kado. Hariho n'abayatanga batanga kuri kado bagatanga amashugwe umuganda wayo kabisa bayegeranije cyane niyo twita bouquet mu Cyongereza bouquet. Reka tuje kuri jambo naryo likurikira ngaha. Iri jambo uravye indome zitangura ziracangana cyane ziragoye gusoma ariko ntizigoye. Abongereza mu kurisoma iri jambo bavuga bati schedule 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 ariko abanyamerika mu kugisoma bavuga ngo schedule schedule schedule. Nanje iki nico nkunda gukoresha cyane schedule 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 bisigura mu gifaransa ni horaire canke programme canke ni horaire. Iki nico kimwe na timetable timetable horaire canke programme niyo twita schedule canke schedule bivanye naho uri bivanye n'icyongereza ukunda kuvuga. Ushobora kuvuga uti schedule canke schedule. Reka tujye kuri jambo naryo iri ngaha munsi. Iri jambo uriko rarira riracangana gusoma ariko ryandikwa cyo kimwe no mu gifaransa. Mu gifaransa naho nyine baryandika kunyene. Mu Cyongereza dusoma tuti succinct succinct sac 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 accent iri ngaha sac sac succinct 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 sac succinct succinct. Rero succinct mu gifaransa gisura bref bref ni kuvuga mu majambo make. Concis mu majambo make mu Kirundi ni donc kuvuga ibintu en bref mu majambo make utagiye kurondogora ngo uvuge ibintu byinshi cyane nico twita succinct no mu gifaransa ryandiko kunyene. Reka tubandanye rero ku ijambo rya nyuma naryo riri ngaha naryo imenga ryacangana cyane mu gusoma mugo ryo ntirigoye. Dusoma tuti miscellaneous 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 miscellaneous. Miscellaneous naryo risigura iki? Miscellaneous mu gifaransa risigura ibintu biri varié ibintu bitandukanye. For example, here I have miscellaneous things. I have a marker, I have a paper, I have a phone or a telephone. So these are miscellaneous things. Nukuvuga ibintu bitandukanye ni yo siguro ya miscellaneous miscellaneous. Okay, thank you very much. I hope you enjoyed this wonderful lesson. So don't forget to subscribe so that you can get any lesson that we will just upload.
Thank you very much. See you soon.